ariko buzobasambukana umwe wese atabeba muzigo wake mwenyewe. Intumbero niyo. Namburi pastori intumbero niyo. Namburi intumwa intumbero niyo. Namba kiriki intumbero niyo. Ico mwemwe yarazogushirako cyose kigira ikimazi. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Gutyo ngo umubiri wa Kristo wubakwe. Murabyumva nyene bigenze uko umubiri wa Kristo uzoburiko urubakwa. Umubiri wa Kristo ni abantu ba Yesu bazokomera. Haleluya. Abatabaye uko bahora kubera habonetse uwemera mpwemu yera akamukorerako. Amen. Murongo ukurikira. Kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera n'ukumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Namba wari kurandika wandika iki cya kabiri, kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Haleluya. Mumajambo make twese tugiriranira ubumwe. Aturi ubumwe bwo gusangira urumogi. Abantu bafitaniye ubumwe bwo gusangira gatari, bwo gusangira icupa, bwo guhana abamaraya bariho, bwo gukomeranira aho babonye uwo bokwiba bakarangiranira. Subwo oya subwo subumwe bwo kuba binyegeje baba homosexuel cyangwa aba lesbienne. Subumwe bwabo nabwo busigaye bubaho, ariko buzobasambukana umwe wese atabeba muzigo wake mwenyewe. Imana tufashe cyane. Ariko n'ubumwe buvuye mu kwizera Yesu Kristo nuko mumenya ko ari umwana w'Imana yaje mu isi kugira ngo uwizera wese ntapfe rubi. N'ubumwe buvuye mu kwizera. Mu yandi majambo ubwo bumwe buzotegerezwa kuba ku kwizera mu baburimwo. Haleluya. Ubumwe buvuye mu kwizera biravuga ngo uwutizera rero ntituri kumwe. Amen. Yesu atufashe cyane. Alo. Ubumwe buvuye mu kwizera. Ubumwe buvuye mu kwizera. Abo twahamagariwe kugiriranira nabo ubumwe, kandi iri jambo ubumwe mumenye ko rugukeha kw'amajambo ubundi riraremereye. Ni ijambo rikomeye cyane kuko Yesu yarivuze ko avuga ngo babe muri jewe nanjye mbe muri bo, nkuko jewe ndi muri wewe nawe ukaba muri jewe. Kandi ni bwa bundi avuga ngo uwumbonye wabonye data. Ni ubumwe busanzwe butovugwa mu majambo yacu. Haleluya. Rero twarahawe igitwerekana ko mwemu kugira ngo dushike kuri urwo rugero. Haleluya. Abera batunganywe, abera bagahura iby'Imana, abera bashikira urwo rugero rwaho bagiriranira ubumwe. Haleluya. Buvuye ku kwizera. Amen. Muca muvyumva yuko hoba ibindi byari byo byose uko babishaka, ariko sinza kwemera kwitandukanya na mwene data dusangiye ukwizera. Ari ibyo mparira ndamuharira, ari ibyo nsaba ko imbabazi ndamusaba imbabazi, ari ibyo mpeba ndabiheba, ariko sinza kwemera kuvana n'uwera w'Imana dusangiye ukwizera. Turagumana no mu ijuru tuzobana. Ico ni mwacumva muzobaho neza.
Imana ikomerwe amashyi menshi. Haleluya. Abo dusangiye ukwizera yambi. 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 Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Abize ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yabambwe ku musaraba akazuka kumusugira gatatu akaba ari we azagiye ku ntebe y'icubahiro kandi arindiranye igishika umunsi wo kuza kudutora. Abizera bagaharirwa ibyaha kubwiwe, ababyizera ibyo yambi. Abizera ko bari muri Kristo Yesu ubuntu bw'Imana wakwikunkumura kutubaha Imana kose yambi. Abizera mpwemu yera ko ari we mwungere w'ishengero kandi ko ari we twahawe nk'ikimenyetso cyerekana ko turi abantu b'Imana yambi. Ora habisinyeko. Haleluya. Amen. Haleluya. Nta munsi n'umwe haraciye imyaka 2 nta munsi n'umwe ntibuka bene data. Nta munsi n'umwe abo nzi nabo ntazi kandi Yesu azohora ashoboza nzokwama ndabibuka ndetse n'ahantu ndavyandika. Nta munsi n'umwe kandi Imana ni data wa twese. Mvuze gutyo nawe nyine ari ugucomba mvuze kandi aryohewe kuba mu muryango nk'uyu. Mvuze nk'uyu simvuze ababonye ndagukiwe. Haleluya. Nawe nico kimwe turi mu muryango w'Imana itukira abashitsi n'akavantara mu rugo rwa data. Haleluya. Misi yaheze mwene data wa kure yarandungikiye Bibiliya atanzi. Ndavuga nti uyu ni wa muvukano kwe tuzobonana tugeze mu ijuru. Ariko byaraciye mwaraza mu Burundi sanga ntamubonye. Ariko hariho